Kagame amaze iminsi yaraburiwe irengero. Ah. Ibazi yuko hari abantu bakomakomeye cyane bapfa. Abantu benshi bamaze gufata, tumaze kubura intwari nyinshi. Kandi cyo Kagame camuzanye mu gutwara u Rwanda ntabwo ari ikintu c'ubutwari camuzanye pe. No. Ni Kagame apfuye yoba ari nk'intsinzi kuri Afrika. Yeah. Apana inyungu z'umwe n'igihugu, apana inyungu z'abanyepolitiki bakora ko no. Kagame we ntashobora kwicwa n'ingwara gusa, ashobora no kwicwa nabo bakorana kwera n'umugo. Kagame kabaye kandi nakubwiye ubwa mbere ati yoba ari intsinzi kuri Afrika no kuri aka karere ka East Africa. Ntabwo nkagira bwo kuyobora igihugu kimwe, yoronka ubwonko bwo kuyobora ibihugu birenga bitanu. Uzigire neza Kagame ni umuntu yazanye akajagari aha muri East Africa. Ibaza umuntu abayeho mu mutwe wiwe azi ngo ategezwa gutwara, ngo atware Burundi, atware Congo, atware Uganda, atware Tanzania, atware na Kenya, atware na Sudan. Abazungu mentalite zabo ndamaze kuzibona. Abazungu n'abantu mu bisanzwe bashobora kunkoresha bakanampemba kandi bampemvye ivyo bakuye muri jewe nyene. Umukoroni araza kimba inzahabu mu Burundi akaja zijana iwiwe, akaca gutora ngo ngura impunzi, ngura umurefije, ukacuja hariya ukitwa impunzi wahungiye agufashije kandi ivyo ariko aragufashamo yabikuye iwawe. Uno musi abarefije benshi n'abakongomani kubera iki muri Kongo hamwe ari ahantu umengo hari ingwano nyinshi, ariko nico gihugu ca mbere kirimo inzabo nyinshi cyane kandi z'agaciro. Urumva rero je nosaba yuko East Africa twoba umuryango umwe. Hello, nizere ko mumeze neza, mwiriwe canga mwaramutse bivana naho mu mwese aherereye. J'espère que vous allez bien. Nanje meze neza. Comme d'habitude ni Ishimwe Christa Morena canga mu muzowe yose nayiwanje. Wewe rero utarakora subscribe sinzi ico urindiriye, vraiment sinzi ico kirindiriye. Ico ndagusaba nuko ukora subscribe na commentaire ukambwira neza yuko ibintu tuko turaguhereza biriko birakugirira ingaruka nziza. Ahanini nivyo mba nifuza kugira ngo bintere intege cyangwa se bidutere intege z'ukumva ko twozana ibindi bintu bishasha kugira ngo bibandanye bifasha abantu twese muri rusange. Uno musi rero sinza kuboneka imbere ya kamera, ariko duse umutumire adasanzwe aza kutuganiriza ku bintu bimwe bimwe. Uyu musi rero biratandukanye cyane, tuza kuvuga ku bintu vya politiki. Ndagusaba utega amatwi kandi ndabizi neza nta musi numwe tugera dukora ikiganiro hama ngo kigenda ukwene ntukuremwo ikintu cingira kamaro. Rero ntatevye reka twakire umutumire wacu. Turakuramukije. Amahoro cyane. Nizera ko meze neza. Jemeze good. Uno mutumire muramumenyereye kuri screen za Mazi Media TV. Yama atuteramisha, yama dukorera ibintu vy'ubwenge cyane. Uyu musi rero araje imbere yanyu kugira ngo dushobore kuganira kuri akana kariya. Urashobora kuramutsa abakunzi ba Mazi Media TV? Bon, ndakubaramutsa kuko baturamenyeranye tumaranye n'iminsi, baranzi baramenyereye, gusa je ndabakunda tu. Ariko akantu watanguje ko tugomba tuyage kuvyerekeye politiki. Naduduriyeko. None skuri isiri ko abantu badukwikirana barabikeneye vya politiki kumengo ni ibintu abantu benshi batinye mengo birateye ubwoba. Nta musi ducisha ikintu kuri Mazi Media TV kidakenewe canke abantu badakeneye. Imisi yose bama bifuza ukuri kw'ibintu. Safi. Mr. akoresha umwanya. Ndakeneye kubaza rero kino kibazo. Mwijoro nabonye post yawe. Ivuga ku makuru dukeneye kuduha ko umuco. Ayo makuru avuga yuko nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Mbega vyo bari vyo? Kweki vyabatangaje na? Kwa ko vyatangaje wewe? Bon. Simbona ko ari ibintu bitangaje cyane kuko abantu bisi bazi yuko abakene aribo bakwiye gupfa gusa.
bazi yuko hari abantu bakomakomeye cyane bapfa. Abantu benshi bamaze gufata, tumaze kubura intwari nyinshi. Kandi ico nobwira abantu bariko baradukurikirana nuko Kagame apfuye yoba ari nk'intsinzi kuri Afrika. Yeah. Gute rero? Ndaza kubigusigurira kuko mu bisanzwe Kagame niwo mu president wa mbere muri aka karere ka East Africa ateje akajagari cyane, ariko atuma n'abantu benshi batabasha gushika ku iterambere ryabo. Kagame amaze iminsi yaraburi wirengero. Baza umuvyeyi mu nzu agafata ingendo adasezeye abana. Urumva ico kintu? Hari ibintu vyinshi dora dushikiriza ngaha abantu bakibaza ngo no gushikuza cyane no kugirana. Aya n'amakuru ari officiel. Nuko nyine abantu bamwe bafatira ibintu hejuru batarinda kuja kwimburura ibiri indani vyimbitse indani. Kagame camuzanye mu gutwara u Rwanda ntabwo ari ikintu c'ubutwari camuzanye pe. No. Ni ikintu c'inyungu ziwe n'icubahiro ciwe wenyene. Apana inyungu z'umwe n'igihugu, apana inyungu z'abanyepolitiki bakorana, no. Inyungu ziwe nyene n'icubahiro ciwe wenyene. Kagame amaze igihe agwaye. Ubuhoho no munsi agwariye mu Bwongereza, ari mu Bwongereza. Hari ibihugu bimwe urumva yaragwariye mu Budagi. Abadagi urazi ko badukolonije. Abadagi n'Ababirigi nibo bakolonije Burundi n'u Rwanda urabizi. Bajya abantu rero badukolonije, twe twarabikuye ko turakaraba turavuga ati stop, twe dukeneye kwitwara ko kera Abarundi nta bintu vy'umwami, nta bintu vy'umuntu. Abarundi bari kontra bonyine ati wa twebwe turarima tukajya tukateragira tukajya tukagira tukajya. Niko abakoloni no baje batangura guteragiramo ibindi bintu, imyuka mibi, guteragiramo ibintu byo guteranya gusa. Umva icyazanya abakoloni no guteranya gusa abantu bibaniye neza. Nibo batanguye kuza berekana amazuru ngo iri zuru ngo nimusange ubwo abakoloni. Ivyo bintu rero Perezida w'u Rwanda Kagame yaraje arabishimangira. Araza ararondera abantu badasangiye ubwoko, arabica. Ivyo turabizi. Urumva? Kandi kubimenya kwacu tubibwirwa n'abantu bari bahari ko Kagame riga nta myaka myinshi cyane afise. Generation ya Kagame ngaha barahari benshi, ari n'abantu bamusumba imyaka cyane. Hari abantu Kagame bamuzi neza bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi neza. Bamuzi akiri umwana muto kuko na Perezida Museveni w'Ubuganda aramuzi Kagame aragapeti. Aragapeti. Urumva? Rero anytime Kagame aritaba Imana. Umwanya n'umwanya. Abanyarwanda rero barikunda. Barashobora kubabazwa n'iri jambo bakibagira bobo ukungenenye n'iteka agwaye. Bagenga barakindaga, baratamba, ngira bahakwa gutambira ku rukuta. Ngo reverend nyene iteka reverend kuri yo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ngo aragwaye. Ngo agira bagomba banatangaza ngo yapfuye ngo babihishije. Urumva? Rero iki nibabone ingene kibabaza. Ariko bobo rero sibijya vyanye n'iteka wacu. Bobo rero ni ibintu biri très sérieux cyane. Ni ibintu bigeze kure cyane gose. Kuko Kagame we ntashobora kwicwa n'ingwara gusa. Ashobora no kwicwa nabo bakorana kwera n'umugambanyi. Bisigura rero yuko amakuru waduhaye kuri nyine watangaje kare kuri nyine icubahiro umukuru w'igihugu w'u Rwanda ko atariyo. Mu bisanzwe siyo kandi niyo kubera nibarindire officiel, ndabaha officiel, nibagume hafi, ndabahereza officiel ko kabaye. Kandi nakubwiye ubwa mbere ati yobari umunezi yobari intsinzi kuri Afrika no kuri aka karere ka East Africa. Ko nabigusigura neza Kagame ni umuntu yazanye akajagari aha muri East Africa. Ibaza umuntu abayeho mu mutwe wiwe azi ngo ategezwa gutwara
ngo atware Burundi, atware Kongo, atware Uganda, atware Tanzania, atware na Kenya, atware na Sudan. Ibaza umuntu abayeho muri bwo, umva n'umukuru w'igihugu cy'igihugu kanaka, igihugu cy'u Rwanda kidapimana, urumva agahugu kangana nk'uko, urumva agahugu katagira basi nirobo ya South Africa basi, hamwe basi n'umurundi ashobora kwifuza kuja kurondera ubuzima muri ico gihugu. Ariko ukadusanga president wayo ariko arararota kuba ariwe ayobora ivyo bihugu vyose. Ntabwo nkagira bwo kuyobora igihugu kimwe, yoronka ubwonko bwo kuyobora ibihugu birenga 5. Tubandanye. Okay, urakoze cyane. Ikibazo cya kabiri mfise, umaze iminsi itari mike wewe uvuga cyane ku bintu vya politiki. Eske uri umunyepolitiki? Nico kibazo gusa ufise? Yeah. Burya nta mugani mukiri bavuga ati ngo kuri kuvuga uwukuzi ni kuvuga uwukuzi. Ibintu bita politike ni izina babihereje uko nyene ngo ni politike. Ariko mu bisanzwe ni nkuko umwana wobona ariko avuza umuziki. Eske abantu nk'umuzicien ntabazi ngo umuziki ukogwa gute, ngo umuziki ngo wawuririmbye oya we ariko aravuza umuziki ariko arawumviriza gusa. Kandi arashobora no kukubwira tujya musane ndaja muri show yiwe, ariko suko ari umunyamuziki. Urumva kuvuga ibi bintu sukuva yuko je ndi umunyepolitike kuko nta baje ngirayo, je nta baje yo mugambwe ngira. Urumva je ndi umwene gihugu asanzwe cyane, ariko nshobora gukurikiranira ibintu hagufi nkabisangiza bariko baradukurikirana, kuko aba bantu badukurikirana mu vy'imiziki nibo bakurikirana n'ibi bintu. Twari amakuru dushobora gutanga ugasanga abariko barayaraba bahejeje kuraba France 24. Nk'ubu ari intambara muri Iran na Israel. None kubimenya ni politike. Hari abantu ngo bariko bararaba ikiganiro, ayo makuru ya Israel ingene bariko baragwana intambara ingene imeze, bayazi nka Mwaramutse Maria boya gusigurira yose. Oya je ntabwo ndi umunyepolitike, ahubwo nuko nabonye neza yuko hariho ibihugu bimwe nga mu karere ka East Africa bishaka gusuzugura Burundi, bishaka gufata yuko Burundi umengo nagahugu gatoyi cyane, umengo nagahugu kagayitse. No, kasagahugu kagayitse. Umurinzi niwe yavuze neza ati Uburundi nagahugu gatoyi ariko gateye igomwe. Abantu barakagaya ngo bakaraba yani superficie yako ngo ni gatoyi, ariko injira indani rero, injira indani nubona neza yuko ubu Burundi urumva busumba ibihugu vyinshi cyane, ubwiza na organisation kungene imirimo ikogwa. Example nka mu Rwanda honyene bagezaho kuja gukora mariage, utanga ikori, utanga ikori. Urabona bajya abantu babaza imbaho hariya batanga ikori. Hari ubuzi bumwe umuntu ushobora kurabuka avuga ati ibintu uyu muntu ariko arirondera y'ibiharage. Baza umuntu ariko arondera y'ibiharage arashobora no kubibura musavye ikori. Abamotari ndafite ama video menshi na postinze, abamotari bako bararira bikori byinibiki. Ikori narengeye, ibaze umuntu akoresha imoto itari gwiwe niyo n'umukozi atanga versement dufate ya 20000 ariko asaba ikori rya 15000. Kumva ivyo bintu bivamo. Ico ni igihugu cy'u Rwanda, ariko abo banyarwanda nyene bameze uko nibo baje baracafuza igihugu cy'u Burundi, batuka indongozi zacu bagirane, bakibagira yuko twebwe ari twe source y'ivyo bintu, ari twe twabizanye ko natwe dushoboye gukora ivyo bintu. Rero jewe nafashe ibi bintu ndabikurikiranira hagufi, atari uko ndi umunyepolitike, ahubwo ndi umuntu nanje nshaka kudefanda igihugu canje kiboneke kigaragare neza makungu, kuko gifise ibintu vyinshi kabisa ho kwiratira kandi bigashimwa na bose. Abantu baba muri bihugu za Zimbabwe, za Cameroon, je ndafite abajama bari muri za Cameroon bambwira ati bro mushasonga mbere mwateye imbere, urumva ko musigaye munavuga mukadefanza ndani igihugu nukuruko Imana igihugu cubaho. Urumva rero je sindi umunyepolitike kabisa, ahubwo ndi umwene gihugu ariko ababazwa nuko n'igihugu ciwe kiriko kivugwa nabi, kandi wewe abona neza yuko igihugu kimeze neza kandi gipanze neza. Urakoze kuntahura. Yeah.
none ni iki wovuga kuri East Africa yose muri rusange? East Africa Yose muri rusange. Okay, kandi urakoze. Urabona ino East Africa mu bisanzwe turi umwe. Kera abarundi canke abakongomani canke abatanzania barava mu gihugu cyabo bakagenda n'amaguru gushika he, gushika mu Burundi. Ibaze kuva Tanzania n'amaguru gushika ino Kinshasa, abantu barahagenda, wahagenda iminsi myinshi ariko warahagenda. Bisigura ko yari nzira, umva yari nyabagendwa. Bisigura iki? Bisigura ko twari bamwe. Kanatsinda ugerageje kwiga ibintu nagerageje kwiga ibi bintu abazungu bazanye by'ubwoko, ubu bwoko bita ngo abatutsi. Ikintu numvise yuko ari abantu baje barondera ubwatsi bw'inka, baje bava mu gihugu ca Ethiopia. Urumva? Ibaza umuntu avuye muri Ethiopia, nta modoka zihari, nta ndege zihari, avuye muri Ethiopia. Urumva ivyo birometero agiye, ageze mu Burundi. Urumva wari umuryango umwe, en general bari umwe kabisa. Ariko urabona ibi bintu vyagiye biraza bitandukanye, ngo mwebwe ngo niki gihugu, mwebwe niki gihugu. Urumva ivyo bintu n'amacakubira akacaza, amadini acayitambika imbere. Ivyo bintu vyaratugize separe, kwera imitima y'abantu bamwe bamwe wasanga batagira bwa buntu bwo kugenderanira. N'ubu hari abantu usanga umubanyi iki gihome kigabura urugo rwabo n'ugwaye, tudashobora kuja kurahura iyo mitima. Rero ico ni novuga kuri Afrika rero officiel nuko tukoma twibuka ko turi umuntu umwe, kandi si East Africa gusa. Abazungu mentalite zabo ndamaze kuzibona. Abazungu n'abantu mu bisanzwe bashobora kunkoresha bakanampemba, kandi bampemvye ivyo bakuye muri jewe nyene. Umukoroni araza kimba inzahabu mu Burundi, akaja zijana iwiwe, akaca gutora ngo ngura impunzi, ngura umurefije, ukaca uja hariya ukitwa impunzi wahungiye agufashije, kandi ivyo ariko aragufashamwe yabikuye iwawe. Uno musi abarefije benshi n'abakongomani. Kubera iki? Muri Kongo hamwe ari ahantu umengo hari ingwano nyinshi, ariko nico gihugu ca mbere kirimo inzabo nyinshi cyane kandi z'agaciro. Urumva rero je nosaba yuko East Africa twoba umuryango umwe. Uyu umukuru w'igihugu w'iki gihugu n'uyu bose bumvikane, basinyere ku mugozi umwe. Urubona amanama, ari amanama ahora abasizi kubikurikirana y'abakuru b'ibihugu, hari bazoba bihari bavyiga ko ariko bo b'umwuga umwe. Ayo manama yona hagarara, ntayo bagikeneye bayaga gusa ku matelefone ati meze uko nuko waje ari ikintu kigeze uko hari ibintu urumva bakavuga kuri telefone. Burya ibirinze kuja mu nama, burya inbox bavyanse, bavyanse kabisa, bavyanse. Ahubwo bakeneye guhura rero live vis-a-vis babirangiza ivyo bintu. Rero East Africa, Kagame, Museveni na president wa Kenya nibatahure, president w'u Burundi na president wa Tanzania niba batahura bazobashimira mu nyuma. Murakoze. Tugushimire rero. Mwakoze cyane. Bakunzi ba Mazi TV, nizere ko mwumvise ivyo bagiye baratubwira, kandi nizere ko muronse umuco ku bantu mwari mwatanguye kutubwira muri commentaire ibintu bitandukanye ku vyo mwari mwabonye vy'amapost n'ibindi. Nizere rero yuko umuco mubonye. Ciao, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Bye.